akaturi yadresheje naho madamu tutari kumwe turabasavye imbabazi mwese mwo kumara dukurikira Imana yo mujirwaho umugisha kugira mutwugurira imiryango dusubire twe abungere banyu murakoze cyane Imana ibaho umugisha cyane bawimva gute mu mutima uri kuravugisha ukuri nkuko kuva mbega n'igikico tuma ntahagarika ubutumwa bwiza kandi ndi muca abantu benshi barantumiye cyane barantumiye benshi cyane ariko nkababwira ati ntiharagera konza kuvuga ubutumwa bwiza icambere nabwiye Imana ati icambere nuko umwana abanza kuvuka icya kabiri nuko umwana asohoka icya gatatu nuko ishengero ryose ritwemerera ko twejeje tutejeje ntituje imbere y'abantu umva woje ugiye gutanga iki ntacu ugiye gutanga kandi ciza no kwemera ico kintu wakoze ukoze iciza gihagarare ukoze ikibi gihagarare ubwo nibwo buzima bw'umuntu w'Imana havuga ati prophet kujya abantu b'Imana ari bakunze kuvuga ko shetani ihera ko mu kugerageza haracavuga ati ubugeni bwabaye kubera prophet yateye inda canke bwabaye kubera hari urukundo hagati yabo niyaba umuntu yashoboye kwemeza yuko umuntu afise amarozi canke imyuka mibi iyo myuka yayeretswe iyo myuka yayibonye jewe iyo Imana imbwiye ko umuntu agwaye cancer atabimbwiye umuntu abakize umuntu ni wabona akoresha amarozi ni wumva akoresha imiti nta deliverance akora ico kintu abantu benshi ntibakizi nta deliverance ashobora gukora nta nibitangaza ashobora gukora ivyo bitangaza navyo ni yabikoreshwa n'Imana c'est-à-dire uzogwara gatanu gusubye ko bigeze kugwara so nakakaja mu bwira pastor Julien jewe ndamubwiye yihangana ariko ntiyatsinzwe ahubwo yatsinze jewe nafashe umunsi nimwe ndasengera ujya mu mama kubera ko ndazi uburemere bwabyo ndazi ko bibabaza ndazi aho bishikana umuntu warabiciyemo nabiciyemo so ndamusengeye Imana yambwiye ikintu gitangaje cyane mwiriwe canke mwaramutse bivuye na muherereye ndabwira kuri micro ni jewe nyene Juste Gael nyuma kamera umwitu musaza ndabwira kuri umunsi twatewe iteka turi kumwe na ambassador Prophet Modeste mama mumuzi umuhanuzi amaze gutanga ubuhanuzi bwinshi tuza kuganira vyinshi cyane mu gihe dusanzwe tuzi ko kumwaka utashe uno muvugishwa yamatanga ubuhanuzi mbega 2025 bivanye n'ubuhanuzi yatanze niki kintu tubwira twebwe nk'abakunzi abasomyi ba Bibiliya n'abakunda Imana tuza no kugaruka mu gihe dusanzwe tuzi ko isengero giwe ryahagariswe mu gihe no mu gihugu kibanyi tuzi ko pasteur Julien yashoboye guhagarikwa nike kinabivuga ko tuza no kuganira ibitandukanye mu gihe twimirije amatora nure ruhara rw'abakozi b'Imana kugira ngo bashobore kubandanya binginga Imana dushobore kuba mu matora meza ari mu Imana kuko Imana n'amahoro ndagura ko ari ibintu tuza kuganira ndakura musa ambassador Prophet Modeste yes ashimwe cyane turakora musana amen amen yes ashimwe nyakubaho amen amen mwakoze kutugendera namwe mwakoze mumve ko ari iteka ridasanzwe turi mu gihe uko umwaka utace mwaba mutanga ubuhanuzi n'umwaka nararonsa amakuru yuko ubuhanuzi bw'uno mwaka mwashoboye kubushikiriza komite y'abasanzwe musengera hamwe mbega kubwa Prophet Modeste inkuru y'ubuhanuzi bwawe watanze bwa 2025 ni naco gituma jewe nakugendeye nashoboye kubasaba ikiganiro ndakurondeza inkoni mbega ubuhanuzi 2025 bumeze gute ni bwiza cyane amina amin kumayikize bwiza niko twavuze ku isi yose ego jewe wambwiye yuko ari umuntu yakuriye amakuru ego ko twara abantu badashika 30 uwo muntu ko wasi kumuvuga arumva ko bigoye so yakubwiye ibiki ni diki wasanzemo catumyuza ko je no vuga se umva indwi 3 mubwira ngo urankeneye musanzwe harimo ibintu by'igihugu ngo gicikamo kabiri hari ibintu bijanye n'amamedia bijanye n'umuriro ukomeye ukwikukira kwa Afrika
ivya papa n'ibindi biri muri bimwe twashoboye kuva mu bwo bahanuzi bimeze gute umuntu yavuze byinshi ego so yavuze byinshi ndumva ko yanakubwiye ibyamaze kuba gusa Imana iravuga gusa kubera ko ubu sinabakora kubera tudasenga oya tumaze igihe tutarimo turasenga ariko kandi vuba turasubira gusenga nizera ko mu ndwiza turasubira gusenga kandi si ukubera ko tudasenga turasenga ego turasenga kandi cyane gusa byahindutse ko tuja mu rushengero rw'inkingi zibiri canke zitatu turasenga kandi nibaza ko ubu no ufise umusaruro uboneka par rapport y'igihe twasengera mu rushengero gusa mu rushengero hariho ikindi kintu gitanga ariko harandi hantu twe dusengera turi hafi abantu 1000 turasenga ego hari platform twakoze dusengerako ego kandi hariko abantu hafi batari hafi n'igihumbi kuduga so turaterana tugasenga tukumva Imana gusa nuko nyene ubwo buzima nyene tutabushize ahabona nk'uko abandi mpeka bica nahora ndabikora so rero kubijanye n'ubuhanuzi nibuka yuko sinigeze ndabivuga mw'abo bantu dusengana nabivuze nk'uko yavuze muri komite ntango ubuhanuzi bw'umwaka kuba nibo basenzi nibo bahetsi b'igikorwa ndababwira ko bakwiye gusenga ko ibi n'ibi rero cyo numvise nuko yakubwiye ibintu yamaze gusohora ibyo by'imiriro twabivuze ibyo by'igihugu kizocikamo kabiri wewe nibaza yuko bitaraba n'ivyo yikanze sinzi ibindi wavuze ego ivy'intambara byarabaye ego wowe bazotora kuko bambwiye yuko arivyo byanavuye ko ivya papa kugira ucuvuga ati Prophet Modeste reka ndamurondera ibintu ko n'umuntu yari yabivuze reka ko bibaye reka ndondere hanini ko bamwe bavuga ko ari umunyafrika nawe ugacumbwiye ati eba Prophet badateye umunyafrika nzo bita nkurondera yego ati nta kibazo zoce ndondera narabyumvise Yego. so rero nivyo ariko hamwe himbavu y'ivyo sitwe tubikora ni data bikora Imana iguha umugisha amen kugira ngo ube umuprofeti ube umuvugishwa w'Imana hari abavuga bati iyo Mana itabwira umuntu wese ku giti ciwe igatuma umuntu umwe iyo Mana niwe yitinyuka gusa biba bimeze gute Imana yagiye gucungura isi itanga umuntu umwe yacu gutuma mu gucungura ubundi dufise umuvyeyi Kizigenza His Excellence President Ndayishimiye bandayishimiye ni benshi ariko bandayishimiye Evariste si benshi ikitora mu umwe akayobora abandi kandi cyese ndi jenyene abavugishwa ni benshi turi mu gihe hari bimaze kuba nk'ibyo bya papa n'ibindi hariho n'ibindi byinshi kuko umwaka usigaje amezi hafi 6 n'iminsi mbega ubuhanuzi bwose Imana yababwiye murabona ko bwose bwashitse canke hari ubutarashika nk'ubwo nyine utavuze bakubwiye yego nk'ibizoba mu kwezi kw'icumi bizoba mu kwezi kw'icumi ntibiraba bavuze yego biraba uko ibya M23 n'u Burundi bizohera ntibiraba urabona ko bitarahera ati bizohera mu byo Imana muvuga mwabwiye komite yuko yababwiye harimo n'ikibazo cy'u Burundi n'u Rwanda Imana ikubabari ntunteranye n'abarundi ntunteranye n'abanyarwanda kandi ubuhanuzi ni sawa kuko bamenya ucumenya ukuntu witwara ukuntu uvuga ati ntunaruha mu mutima ufise ubuhanuzi abantu benshi urumva baravuga ngo ubuhanuzi
bakubwire ngo bati Yesu wenyine yaravuze ntacu nzokora ntabanje kubira akabanga. People they are talkative. Abantu donc kubera ko iyo mpano ihabwa bake, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo uwipfuza wese ngo mwipfuza impano y'ubuhanuzi. Urumva ico kintu gikomeye cyane. Sade abakristo bose bategezwa kuba iyo mpano bayishimira, ariko ubu kubera ko ni inyenyeri yaka cyane isumba izindi zose, iyo nyenyeri urumva usanga yagwanijwe cyane, kuko igiti gifise ivyama biri mu ivyama byinshi nico kiguma giterwa amabuye. Ku ntambara ngaho hiyo ya Kongo hari Imana ivugako irabivuga ko, ariko sinifuza ko tubigarukaho cyane. Sinifuza ko tubigarukaho cyane kuko ubwo buhanuzi bwari ubwa komite ntibwari ubw'igihugu cyose. Ndafise kamera, ndafise platform, mba narabufashe nkabushiraho. Turi mu gihe aho hirya mu Rwanda hari umupasiteri bugariye ishengero, nawe ngaha ubu nturi kurakora, wivuga kwiki? Je gukora ndakora, gusa nuko nkorera kuri platform twakoze, dushiramwo abantu, umuntu arazana uyundi, ariko akazana uyundi ari uko Imana yemeye yuko imuza. Tugeze ku bantu 1000. Hariho target twifuza gushikaho, harimo abarundi, harimo abanyarwanda, harimo abagande, harimo abantu bose imice yose. So igituma tutarimo turakora ahantu twakorera, habaye ikibazo yuko leta ihakeneye. Haca hinjamo umuhezagiro wa mariage, haca hinjamo n'umuhezagiro w'umwana. Aco gituma ava yuko dutangura gusenga nyezina, nzobikora nkuko Imana yambwiye yuko nzobikora. Nzogaruka kuri platform, hariho ukundi kuntu nzobikora, abarundi bose tukabatangariza ko tugiye gukora, tutari muco twokwita iceyi ya komite. Twaravuganye, turabivugana neza, biragenda neza, n'abandi ndazi tuzogaruka tubivuge. Dushobora kuja gukora umurimo wa papa uriko agasembwa, niko birivuga. Uti mwaronse umuhezagiro w'urugo, umuhezagiro w'umwana, tunabakeza kubona mwaronse kibondo. God bless you. Kege haravuzwe amajambo menshi ngo umwana ngo yavutse imbere y'amezi 9, abandi ngo inyuma. Mwavyakiriye guteganya kuba profete? Kuvuga abantu benshi kuvuga si bibi, ahubwo gushiramwe inzigo n'ivyari bibi, sivyo? Kuvuga si bibi, ushiramwe inzigo yuvuze n'ivyari bibi, kandi yuvuze ukuri ntubuvuze nabi, ariko bivuze ukuri ugashiramwe inzigo n'ivyari bari bibi. Navuze ko nzogaruka nkabivuga, ariko reka cyo tubigira ko nta kibazo tugaruka neza. Mu ndwi zibiri ziheze, donc avuye ko dutangura igicaniro ico cyo kuri platform, hamagaba abakristo bose. N'ubu naje mvuga ati no mwanya mwiza wo kugira ce dukora ico kintu, canke tuze dukora ico kintu mu gihe ntidushobora kuja imbere y'abantu tutabasabye imbabazi. Tutabasabye imbabazi, ibyaha birashika, ico gituma icyaha citwa icyaha kirabaho, ariko ntidushobora kuja imbere y'ishengero tutavuze ati ngo mutugirire imbabazi. Kandi ndazi abantu bazotugirira imbabazi ku vyabaye, kuko Imana ni inyembabazi. Natwe ico gituma twaciye duhunga turaja kure ya church kugira umwana banze yaparese, hama umwana amaze kuvuka tugaruke mu rushengero. Si kuvuga ko twahunze urushengero, oya namba, twase gutsitaza abantu. Kandi ico gihe ntuba ubicemerewe, kuko vyarabaye kandi bimaze kuba ntaho umwana n'umugisha. Wow. Umwana n'umugisha muri ko murabitubwira. Urugo akaturi yadresheje naho madamu tutari kumwe, turabasabye imbabazi mwese mwo kumara dukurikira. Imana yo mujirwaho umugisha kugira mutwugurira imiryango, dusubire twe abungere banyu. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha cyane. Ba wimva gute mu mutima uri kuravugisha ukuri nkuko kuva muri wowe?
jewe yego je ndi umunyakuri kuko ukuri iyo uremye ukuri muri wewe uratinda ugacika ukuri kandi uratinda ukaba imana. Simvuze ngo umuntu acaba imana kuko imana twizeye n'ukuri, iyo rero mwuka wayo aturimwa n'ukuri. Iyo rutemewe kuba ukuri usanga ari hatari. Ndibuka abantu benshi barambaje none prophet mukozi w'Imana, abantu benshi barambajije uyo habayeho icyo kibazo c'icaha ucuhagarika kuvuga ubutumwa bwiza. Mbega n'igiki cyo tuma ntahagarika ubutumwa bwiza kandi ndi mu caha? Abantu benshi barantumiye cyane, barantumiye benshi cyane, ariko nkababwira ati ntiharagera konza kuvuga ubutumwa bwiza. Icambere nabwiye Imana ati icambere nuko umwana abanza kuvuka, icya kabiri nuko umwana asohoka, icya gatatu nuko ishengero ryose ritwemerera ko twejeje. Tutejeje ntituje imbere y'abantu. Umva woje ugiye gutanga iki? Ntacu ugiye gutanga. Kandi ciza no kwemera ico kintu wakoze. Ukoze iciza gihagarare, ukoze ikibi gihagarare. Ubwo nibwo buzima bw'umuntu w'Imana. Umuntu w'Imana no ukora ikintu akagihagararako. Urumva Gael? Yego. Wow. Havuga ati prophet kujya abantu b'Imana ari bakunze kuvuga ko shetani ihera ko mu kugerageza. Hacha avuga ati ubugeni bwabaye kubera prophet yateye inda canke bwabaye kubera hari urukundo hagati yabo. Wow, Imana ishimwe cyane. Ndibuka umuntu yari marambaza hari ibyo yerengagije muga yababarije mu kwa 12 itariki 20 na nk'itariki 2018 kwa 2023 uraza aho twagiye. Ego. Sadere ko ubukwe bwari bubwegereje. Ego. Hama invitation abavyeyi badishize ku mukono ko nta usora invitation abavyeyi batazeme. Ego. Zasohotse itariki 19 z'ukwezi kwa mbere. Nane wumva mariage yasunitswe n'urukundo. Save the date ni waja kuri Facebook, aja kuri ahantu ho cyangwa uze kuraba no muri telefone yawe ndayikurungikira. Save the date umunsi wayibonye itariki 19 z'ukwezi kwa mbere. Mariage wa mu 8 ntitwasunitswe n'ivyo. Oya tubu ntidutwagwa n'ivyo. Mugabo kubera ko abantu bakundanye cyane abavyeyi baravyumva, hari igihe usanga ivyo bintu byabaye. Mutubarire bavyeyi n'abatari abavyeyi batarabishikamo nabo nyine batubabarire. Imana yo mujiraho mu gishikiri naco. Guhagarika urushengero twaruhagaritse itariki 8 z'ukwa gatanu, sivyo? Urumva bitaba twataritse itariki 8 z'ukwezi kwa gatanu. Urumva twari twarose Sara hano. Ivyo bica byinjamwo iyo accident iraba. Naciye mvuga ati consarrete uwo munsi nyene. Naciye mvuga ati kino kintu tukireke, niyo bamuganga kubwiye bino ivyo byo guhiga amasare tubirangize. Jewe sinzohagarara imbere nabo arambwira ngo nanje nuko. Ndamubwira okay urakoze cyane Imana igumugisha. Ure turashaka abantu turashaka tugaruke. Amen. Dukore burimo w'Imana nizeye ko kuwa gatanu w'indwiza ibikorwa byo gukorera Imana byongera gutangwa. Amen. Yego. Swate kuvuga ubutumwa canke kugurura igikorwa ca platform. Mbega abakeneye kujya kwino platform bigenda gute narijya ubutumwa bwiza? Nibaza ko naje ntashidikanya yuko ari imwe mu mpamba izo tugeza mu ijuru. Kubera ko ivyo bibazo babirimo n'ikibazo cahabaye ca like never before, igikwane twakoze cyitwa like never before. Kibazo cabayemo abantu bagafyura intambara, abantu bakazanamwo intambara n'ibindi amajambo atari meza. Umuntu azanwa n'uyundi. Iyo umuntu atazabona n'uwundi amuzi ntitumwemerera. Yego. Nta unyandikira ngo nanje ndashaka kuja muri platform oya. Yego. Urahiga umuntu ayirimo mukaba muzananye akakuzana n'ishene. Ushaka abantu bagenda bazana ku buryo umuntu tumuhigira kuri kanaka. Imana yamujije guhumugisha. Amina. Turi mu gihe nariko ndababaza nti aho hiyo mu gihugu kibanyi Prophet Julien Kabanda akoresha yarasanzwe nako Pastor Julien Kabanda baramuhagaritse. Bamuhagarika haravuga inkuru nyinshi yuko yakoresha impwemu mbi nk'umuntu nkawe nawe nzi ko babikuvuze ko ivyo vy'amarozi wivuga kwiki?
Mungu wacu ari kuri kamera nibyo. Bijye wabonye igihe twakubwira bya bintu. Wabonye tumwe turakoresha amarozi. Oya. Cyagiye yahandiye just tukubwira bya bintu. Wabonye twazanye inyagara turakoresha amarozi. Oya. Nta nico twari twumvikanye. Yego nico ciza rero. Imana ni nziza. Icyambere icyo gikorwa ndacumvise umunsi waraheze ntasohoka mu nzu. Nabibonye ari umuntu abirungitse bivuye kuri Twitter. Umunsi wose waraheze ntasohotse mu nzu. N'ubu ndabivuga ndumva mbabaye cyane. Igikorwa cy'Imana kucugara si bibi, ariko inzira cugariwemo ni yari mbi. Umuntu yadandaza akabare wumva ahantu iby'Imana bikomereye, baraza bakamubwira ati twasanze ibyangombwa bidakwiye byawe, tuzoza kukugarira ku wa mbere w'indwiza, bakamuha indwi yo kwitegura. Umuntu iyo adandaza ikindi kintu baramuteguza akamwugara, ariko umurimo w'Imana baza bazanye pick up n'inkoho baje kugara. Biratangaje cyane ku muntu batigeze baha warning, donc avertissement yuko bazaza kumugarira. Rero ku giti canje banje guhoza abantu bose basengera hajya, kandi nk'umuntu yamaze kubaho na Julienne Kabanda nkamubwira ngo pole sana. Birashika, birashika, birababaza. Amajoro waraye ni menshi, inguvu wataye ni nyinshi, izo detari gitaziyumvira. Kandi iyo baguhana ndazi ko wari kwemera bakaguhana, ariko wibuke ijambo ry'Imana cyo ritubwira azotugwanya ariko ntibazodushobora. Bavuze kudushobora ntituvuze ko aca yugurura, oya, bavuze ko umwuka wewe, impwemu yewe yaramaze gukizwa, izoja mu ijuru. Hama cyo gukoresha amarozi n'ibindi, uwo muntu yavuze ko akoresha amarozi, ko atagiye abo bantu ngo basengere amarozi abavemo. Niyaba umuntu yashoboye kwemeza yuko umuntu afise amarozi canke imyuka mibi, iyo myuka yayeretswe, iyo myuka yayibonye, jewe iyo Imana imbwiye ko umuntu agwaye cancer atabimbwiye uwo muntu abakize, sibyo Juste Gaël. Niyaba Juste Gaël twibereye muri studio, ndiko ku munsi turi muri studio, muri studio ndavuga Juste Gaël, igihe twemo turavuga Imana yanyeretse ko ugomba ukore mariage yawe yarasibye. Yasivye. C'est-à-dire Imana iba yerekanye yuko ico kintu ahubwo kizoba ari ciza cyane. Kandi baranshingiye nambwa ati vraiment mimi mtoto wa kure pale chini vraiment bikaendeka vile vile, nashimye Imana. So rero iki naho biravuga ngo ubwami ntibwitondukanye mu kabiri. Nta kintu na kimwe coza ubwami ngo bwitandukanye mu kabiri. Satani ntiyari ko n'undi Satani. Oya, umuntu ni wabona akoresha amarozi, ni wumva akoresha imiti, nta deliverance akora. Ico kintu abantu benshi ntibakizi. Nta deliverance ashobora gukora, nta nibitangaza ashobora gukora. Ivyo bitangaza navyo ni yabikoreshwa n'Imana. C'est-à-dire uzogwara gatanu gusubye ko bigeze kugwara. Ariko tuza abantu benshi 2019 bakize. Hari unoheje ku telefona ubunyene mu kanya baturi kumwe bavyumvise, ashima Imana yaramaze 18 atavyara. Uravyumva? Uko atabona no umwana yarapfuye aracahari kandi yakomeje kuvyara. Uravyumva? So, nashaka nkubwire ngo hari ubuzima abantu bashaka kudefinisa kubera kudasoma Bibiliya. Hari nabandi bashaka kudefinisa ubwo buzima kubera indonke za platform. Hari abandi bashaka kudefinisa ubwo buzima kubera kwanka umuntu. Nigeze kubwira umuntu ndamubwira ngo uvuga Prophet Modeste nawe arimo arangira publicity kubera ko we nibakubwira ko nkoresha amarozi, uducitangura kuvuga ati uno muntu reka ntangure kumugenderako. Ni watangura kungenderako uzoza fend off haci imyaka 10, haci imyaka 20, uzomenya ukuri kw'ivyo nkora ko ari ivyo cyane ko atari ivyo. Rero uwo muntu uzosanga ahindutse mu discipline wanje kandi mwiza.
no kuri Yesu nuko byagenze, no kuri Yesu nuko byagenze. Uko bakomeza kumugwanya, Bibiliya yavuga ngo Lazaro yazutse, abafarisayo b'abanyabwenge b'ivyanditse baja gufata Yesu, bagiye kumufata baravuga ngo hari igugu ry'abantu benshi. Haleluya. ngo baravuga ngo Yesu nitumufate, mureke twice Lazaro kandi. Urabyumva? Ngo ariko ngo Yesu acatangura kwigisha, atanguye kwigisha biravuga ngo bose barakizwa, ngo bose barizera, biravuga ngo bose barizera. Urabyumva neza? Ngo ariko muri bo havamo abafarisayo bamwe baja kubwira abakuru b'abahereje, barabwira ngo twebwe twagiye ahubwo natwe twakijijwe. Ngo ariko baravuga ngo mu mitima yabo baravuga ngo abo bantu ko bakomeje kubakurira ari benshi, reka turabukuru twamufata. Wavyumvise? Mugabo urumva ko babandi baza kuraba baravamo bagakizwa. Rero icyo ushaka kuvuga, ibi bitegereza kubaho. Yesu yaravuze ngo ko igiti cumi bigenze uko kibiso cyo bizogenda gute, kandi ibimenyetso bizerekana ko muri abanje bazobagwanya, ko muri abukuri bazobagwanya, bazobafunga, bazobakubita. Emana babundi ni sawa, biramaze kumba ko byose. Ego Imana ishimwe. So rero imyuka mibi ntishobora kurukana indi myuka mibi. Soma Bibiliya neza. Ikindi kintu abantu bihenderako cyane, jewe nafashe umunsi ndimo ndasengera ujya mu mama, kubera ko ndazi uburemere bwabyo, ndazi ko bibabaza, ndazi aho bishikana umuntu. Warabiciyemo? Narabiciyemo. So ndamusengeye, Imana yambwiye ikintu gitangaje cyane kivuga ngo prophet, mwabajya abantu 10,000 muri murumva bari haje. Je sindanamukurikira, naravyumvise no kuri sinigeze nkurikira ya kera, ariko ndamubona kuri YouTube n'ahandi. So ayo makuru nimo ndayumva, twayumvise twese. Numva ijwi rirambwiye ngo prophet, bari abantu 10,000 kubashwiragiza siwe si Satana bashuragije, ni je ndabashuragije kugira bakomere. Hazogaruka bakomeye, hazogaruka bazoja mu rugendo rwiza, kandi muri abo nyene nabo bazoza nzokuramwe abandi, nabo nyene ndabatwara gushikaho mwabajya abantu 10,000 babonye ijana. Wow. Bazoja mu ijuru. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo inzira ije kuzimu iragutse cyane kandi ijamo abantu benshi, ariko inzira ijya mu ijuru irafunganye, irimo amazitanya n'amaho. Ni ibintu bikomeye cyane. Ni ibintu bikomeye. So nakakaja mubwira Pastor Julien, jewe ndamubwiye yihangana, ariko ntiyatsinzwe, ahubwo yatsinze. Wow. Ibintu bikomeye. Turi mu gihe kuno kwezi imyamamazo yatanguye, turi mu gihe igihugu gitwagwa mu batware no mu batwagwa harimo abasenga. Hama mu banyagihugu harimo na mwebwe mwama mwingiye Imana kugira ngo isi ironke amahoro, isi ironke ibitunga abana Imana yazanye kuri inosi. Ikibazo cya mbere nagomba kubabaza, kuri byo by'imyamamazo. Ego byane byabirimo juste ni naco ikinigi ririmo nacu nagomba nabaza bega Prophet Modeste, uzotora mbega umukozi w'Imana kuja mu matora ni icyaha canke ni bibi? Abakirisu babwira iki? Kandi umunsi wateguye kwera anawe bakozi Imana yajazanya agapapuro. So je nzotora n'agakarte ndagafise nagiye kugatora. Yego. N'abari mu nzu yanje boss bazotora, ni na je nagiye kubatora ubukarata boss. Wow. Mugase nzobahati ico batora. N'abakristu abari hafi yanje bose nabwe bagende batora ubukarata. Ako sinobahati ibyo batora, ko gutora ni shuwa ya buri muntu wese, kubera nta muntu atora adakwije imyaka 18. Je nzotora rero. Wow. Ego. Ni ibintu bikomeye cyane. Hajya amatora arafise icyo afasha. Mu gihe dusanzwe tuzi ko Dawidi yari umunyepolitiki,
Salomo umunyepolitike ni kihe kintu ubwira abanyepolitike muri kino gihe narijya ino si ikeneye abanyepolitike basenga kugira ngo ino si naho tuba iparadizo ikikiriza iparadizo yego politike ni nziza kuko habayeho atibayeho politike hari bice bipfa nka kujya umva nyene Pasteur Kabanda bamugari hari ibyo bakijije ego je navuze ko bashize mu brutalite harabaye mu brutalite mugabo hari amakosa yakoze ayo makosa niyo bashaka kwakosora rero politique canke abadutwara babaho kugira batugororeye mu nzira nziza ntibabaho kugira baduhane kubera ko batwanga oya baduhana kubera ko abavyeyi batuyobore batujane mu nzira nziza idashobora kuzana imigumuko mu bantu canke ibintu bitameze neza rero gutora ni vyiza ahubwo umukristo adatora buryo bakoze icaha nuko abantu batabizi cyane ni Bibiliya amatora yatanguye ryari mwisi amatora yatanguye muri Bibiliya sibyo naho barabami ariko amatora yatanguye muri Bibiliya biravuga ngo kuva uyu munsi mukoye rusasuma mwandike abana bose bavutse muvuye ku bana muje ku bantu bose bakuze nabo nyene mubandike ngo baheraho batora umwana ngo Herode yaragiye gupfa ngo batora umwana wa Herode wabere umwami wabyumvise yego ngo muri ico gihe Yosefu ngo yari yarahunze ngo ararota indoto wabyumvise ngo arota indoto aravuga ngo subiza umwana mu gihugu kubera icyamuhiga capfuye ngo ariko ngo yibuka sivyo yasiye kurota ngo yibuka yuko ngo umwana wa Herode ari we yasuye ngo kuri ngo ku ngoma ngo akebereza i Galilaya aja kuba ari ararindirira atora rero bitangure muri Bibiliya rusasuma twakoze byatangure muri Bibiliya wow wavyumvise ikiri naco yeca tuba ko ari icaha biravuga ngo tugire gute twubahe abatuganza igihe rero utagiye gutora uri umukristo ntiwubashe uwukuganza ubukoze icaha wow wanyumvise ubukoze icaha kandi kimwe kibi apare yuko ubukoze icaha tushize muri logique we ntiwagiye kwitora uzo kurongora c'est-à-dire buri gihe uzomuvuma urunago ntigo hava nigo runkenesheje orke igihugu gitungishwa n'abanyagihugu igihugu nigitungishwa na president uriko taho igihugu nigitungishwa na president igihugu gitungishwa n'abanyagihugu burya jewe nawe Gaël dufashe tukagira cooperative muri quartier cooperative igatera imbere igakomera muri twayipanze neza ni yacu canke ni ya president ni yacu ni quartier yacu izotera imbere canke ni ya president ni ya president ni quartier yacu ni province yacu izotera imbere canke ya president biguma ari gwacu none ikibazo dufise aho duta imwikomo hari abantu iyo bananiwe baca bazana ivyumviro byo kunanirwa wavyumvise hari abantu iyo bananiwe baca bazana ivyumviro byo kunanirwa nk'ubu nari kuvuga ati ko banyugariye caca intwaro ni mbi hacanja kuri réseaux sociaux nkatukana rererere kendi muri place itemewe yuko nkoreramo caca nari hafi y'iradio wavyumvise urumva nari hafi y'iki ya radio y'igihugu kunkurayo ntakosa bakoze nta muntu umwe ashobora kwanka ariko ku muntu arifise impemu yo kunanirwa ko bayugaye igihugu cyavuma ni intwaro yo pfumivaho kweri niko siko cyatangura kuvuga ndimo ndavuga ibivugo tiko turavuga ukuri so ico gihe cyenda bivuze harege bigira imbaraga ko ndabwiye wewe nawe harege ucuzana kandi nawe ugacuzana bya bintu bigaca bigira imbaraga dusigira turi ahantu tudasaba gukora ariko Modeste yacavuga gute ko ibintu bibaye reka je subire gukora reka je nkoruko ko bavuga ngo ni place y'ubutaka ubigicu caraje kirimo connection ko connection hari reka ntangure gukora
ubutumwa bw'Imana bushike ubutumwa bw'Imana bukomeza kuvugwa sinzigera nicara kuko mpembwa kubera ko navuze ubutumwa bwiza namambwira abantu ati Jesse mpembwa n'abakristo mpembwa nuko Imana nayikoreye ko yaravuze ngo sinzemera ko mukogwa n'isoni kandi igihe nicaye sinkora cyangwa nkogwa n'isoni ibyo nabaze kwibona rero ntageza gukora neza mugende mutorebasha abo n'ubutiyandikishije ujya muzi nashaka ndamusabire muri sena amuhe chance yo kujya kuyandikisha biriko biza kuyiri point bidasatuma dusena basozera ubu hari umuntu abona bivanye n'isaha igeze abona ko ibintu byose ashoboye kuvyiha hamabona ko Imana ari yo gusaba gusa mugihe Imana itampaye ibintu iyo Mana ntinyumva jewe nikiye kintu mubwira we nk'umuhanuzi nikiye kintu mubwira umuntu yihebuye muri uno mwanya nikiye kintu mubwira umuntu afise confusion mu gakiza so Imana nta kintu na kimwe bidashoboye nkunda kuvuga canke hariho pasiteri hajya turi kumwe yego niwe yaje kuvuga ngo iyaba ibintu byagushikiye jewe byashikiye mba narabivuyemo sinigeze ndamwishura natwenze ariko nagira mpuye inyishu n'abandi bose ndabaha inyishu Imana hambavu y'ibidushikira byose Imana iguma ari nyizigirwa Imana iguma ari Imana yo kwizigirwa Imana iguma ari Imana nziza kandi buri kintu cyose kidushikira kizana umuhezagiro kuri twebwe gusa abantu bazi kuvyaza ivyo bibaye byaza umusaruro none ubu naye ko afise aba diaspora igihumbi mvuga ngo nimuze dusenge twaca dusenga ari guca ntwagwa akanisa sibyo ariko ubu turasenga turi no masengesho imisi 50 uyu munsi imisi 26 twinginga Imana inyuma y'imisi 25 iza itariki 8 dufise igikorane tuzosoza cagacukura tuzofata ahantu dusenge twinginga Imana yari iteka ridasanzwe gusubira guhura namwe yego yari iteka ridasanzwe abadukurikirana gusubira kumva ubuhanuzi bwanyu Imana ibandanye bakomeza ibandanye basiga amavuta yayo umwami wacu Yesu Kristo abandanye abakingiriza amaraso yiwe meranda amen amen nuko reka nabashimire ndabashimire dusenga yego mukozi w'Imana yego usoze dusenga kati basabe dusenge data mu izina rya Yesu turagushimiye tuguha cyubahiro tugushize hejuru turaguhemba cyo muri kibicaho mwami Yesu urakoze ndagushimiye kubwino opportunity wemeye tugasubira kuri media uyu munsi turasenga ikinyamakuru mu kubito ubane nacu buri muntu wese ariko yadukurikira mwami Yesu yakira ubuzima bushasha yakira imbaraga shasha mwami Yesu udakijijwe muhagakiza mwami Yesu utarahinduza abantu bahindutse twipfuza abantu bakwakiriye papa utugwize abakizwa buri munsi mwami Yesu urakoze papa wera urakoze uwera Mana Isirayeli ugira neza urakoze icyubahiro n'ikibicaho nongeye gukwereka igihugu bana nacu mwami Yesu tuzigama waravuze ngo nitwasengera igihugu tuzokibamwa amahoro mwami Yesu twipfuza amahoro ijambo ryo ravuga ngo musabe umunezero muzowuhabwa wuzuye dusabye umunezero mu iki gihugu Mana umunezero mu bijanye n'injya umunezero mu bijanye n'ubutunzi umunezero mu bijanye n'agakiza umunezero mu bijanye no guhabwa mpwemu y'amashengero atandukanye umunezero impande zose muri education muri sport umunezero mu departement yose agize igihugu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti data urakoze ugize neza ndasengera indongozi zose ubane nabo ubazigame na cyane muri ibi bihe ubazigame mwana matora Mana ubazigame barinda ama accident iyo bariko baraja kuyamamaza ubagire neza impande zose mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti kandi ndagusavye Mana abo watoranije ko ari bo bazotogwa abo bazotogwa mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti data urakoze tugusavye abarongozi beza
mu izina rya Yesu Kristo tubisenze twizeye, amen. Amen. Nuko murakoze cyane. Reka tubashimire mwahe byo murimo, murakagira Imana, murakamana Imana, ni harambe Burundi, ni harambe Imana utatubwirana Imana imwe. Ndabwira ati bye bye, c'est la vista. Hushura none. Hushura none. Hushura. God bless you so much. Likewise, bro.